ijambo ry'Imana narayisomye riramfasha kandi nawe ndizera ko rigufasha. Imana ihabwe icubahiro. Kandi mugiye kuraba muza gusanga rihwanye n'amajambo twatanguriye ko dusenge ubudasiba, dusenge ubudahumeka. Ngomba dusome mu gitabo cya kabiri c'Abami igice ni cya 20. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 6. Reka sabe dusomere mu gimba cya 20 duhereye ku murongo wa 6, usome cyane n'ijwi rishikino. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati ukuri kuhoraho agize ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira utange utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira cyane, ariko Yesaya atararengana ngo ave mu nyubakwa, ijambo ry'Uhoraho riza kuri we riti subira inyuma ubarire Hezekiya segaba w'abantu baje utuku niko Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize uti ngo yumvise ugusenga kwawe abonye n'amosozi yawe uti azogukiza uti maze ku munsi ugira 3 uzoduga uje mu ngoro yiwe uti kandi ku minsi yawe yongeye ku imyaka 15 uti kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami we Ashuri uti kandi azozigama iki gisagara kubwiwe no kubw'umusavyi wiwe Dawidi. Urakoze cyane. N'aya majambo tugomba tumare akanya turiko turaganirako. Twumvise Hezekiya umwami wa Isirayeli, twumva na Yesaya wavugishwa n'Imana. Imana ishimwe. Umwami wa Isirayeli na Yesaya wavugishwa n'Imana. Hezekiya aragwara kandi aragwara cyane agera kure. Amaze kurwara ageze kure, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo yarageze ku mviro. Hanyuma Imana irabibona kuko Hezekiya yari umwami yubaha Imana. Haleluya. Yari umwami yubaha Imana, yari umwami yakoreye Imana, yari umwami yasanganguye ibicaniro bya Bayali. Hanyuma amaze kurwara, Imana irabona ko agiye gupfa, iminsi yo kubaho kwiwe kwigiye kurangira. Burya rero iminsi y'umuntu iri mu kiganza cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Harya umuntu nayo kwigira gakomeye gute, nayo igihangange kimeze gute, afise umunsi wiwe Imana irekuye ntasubira guhumeka. Hanyuma Hezekiya amaze gutumwa ko n'Imana imutuma umuvugishwa nayo ujya Yesaya yari umuvugishwa mu bavugishwa ba mbere, umuvugishwa yakomeye ahambaye wo hejuru. Imana ishimwe. Imana kandi iramubwira iti genda ubwire Hezekiya segaba w'Abisirayeli umubwire uti tunganya ibyo mu rugo rwawe, si ibyo mu rugo gusa n'ibyo mu gihugu kuko utagishoboye kubaho. Murumva ijambo ryari ijambo ry'agaciro kandi Yesaya yatumwe n'Imana. Ngomba mvugira ijambo rikomeye. Burya Yesaya kuko yari umuvugishwa akomeye, bishoboka ko yajya avuga ngo rega niyo aciye bugufi imbere y'umwami, birashoboka ko ataciye bugufi yajya avuga ati mwami Hezekiya tunganya ibyo mu rugo rwawe ugira upfe ntugishoboye kubaho, niko Uhoraho avuze, niko Uhoraho antumye. Ahejeje kuvuga ivyo acarahindukira. Hezekiya ntiyamwishuye. Burya Hezekiya kimubonaza yibaza ati noneho mbonye umuvugishwa n'Imana araje aje kunsengera kugira ngo mbeho. Muriko murabyumva? Akimubona se yavuga ati ngomba nkire noneho ko mbonye umukozi w'Imana, ko mbonye umuvugishwa n'Imana ngomba nkire. Ariko ibyo yiyumviye bisobanurwa ngo ibyiyumviro by'umwana w'umuntu bitandukanye n'ibyiyumviro by'Imana. Yesu ashimwe. Hezekiya kiriko yiyumvira ati
ngomba ngire Yesaya acavuga ibitandukanye n'ivyumviro vyiwe. Aramubwira ati uko niko waravuze, tunganya ibyo mu rugo rwawe n'ibyo mu nzu yawe, hanyuma ugiye gupfa. Hezekiya ntacyo yishuye Yesaya. Yesaya nta rindi jambo yarengeje ko acarahindukira aragenda. Soma neza urabe icyo Hezekiya yakoze ikuba kidasanzwe. Imana ishimwe. Ngo acahindukirira kuki? Kurusika asenga Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo asenga Imana, atakambira Imana, yibutsa Imana ibyo yakoze, aririra Imana. Haleluya. Hari amasengesho yo gusenga utakambira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ayo masengesho ahindura imigabo y'Imana. Ayo masengesho yo gutakambira Imana arahindura n'ibyo Imana yagabiye gukora. Kenshi na kenshi dusoma mu gitabo cya Yona turabona ko Imana yari yagabiye kurandura Ninewe, ariko Imana ibanza gutuma Yona ngo genda waze waburiye nibatihana ndabarandura. Bamaze guca bugufi no gusenga Imana, Imana yahindura kubw'amasengesho yabo. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Amasengesho ahimbara Imana, ahindura umugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Ahindura icyo Imana yagabiye gukora. Ngomba uce wishira mu gishingo cya Yesaya. Muri uwo mwanya Imana yumva Hezekiya ngo uribuka ibyo nagukoreye Mana, uribuka ko nigeze mwari bitaguhimbara. Akiriko yibutsa Imana, aririra Imana. Erega Imana yabwiye Hezekiya, kuko Hezekiya nta ngabire yo guhishurwa yari afise. Turi kumwe? Burya Imana ikorera mu rutonde. Imana ishimwe cyane. Nta ngabire yo guhishurirwa yari afise. Hanyuma Imana yamuhishuriye ngo imubwire ngo ndagukijije, ariko Imana yamukijije kuva kera. Haleluya. Yesaya wakirenze agishitse hanze, kuko Imana yari yumvise isengesho rya Hezekiya. Imana ikiramuhindurira, iramubwira iti nari nagutumye, subiyeyo. Haleluya. Ca wiyumvira mbega Yesaya agiye ameze gute? Iyumvira agiye kuvugishwa mugiye gupfa. Mugabo Imana iramuhinduriye, ivuze ngo wowe nyene natumye genda umubwiye ko ndamwongera imyaka yo kubaho. Imana ishimwe. Mbega mwiyumvira uko Yesaya yagiye ubwa mbere ko ariko yasubiyeyo. Yasubiyeyo aciye bugufi. Nyakubahwa wewe nyene mugabo nukuvuga ngo Sega w'amahanga, Sega w'abisirayeli, nyakubahwa uhoraho antumye ngo aragukijije kandi akongeye iminsi yo kubaho, iminsi imyaka 15. Haleluya. 15 yaravutse siko kumura. Birashoboka ntibyanditse hano, birashoboka ko Hezekiya yavuze ati nitari kubivuga rero numvise ko nakize. Birashoboka kuko ntibyanditse hano. Bari barakora yamaze kumukiza, rero ubwo yamaze kumva ko yakize, yararindiriye igishinga intahe. Ngo ndababwira ijambo rero, burya turimo bavugishwa, turimo abafise ingabire, turiko turumvikana. Imana ikakuvuga ko ikintu umwana wabwire, ntiyagira umuntu azoza n'abangetegetse kuri yo bakubwire ngo urarwaye, urimo abadayimoni kandi wagiye ukomeye, nawe wavuye mu ijuru, vuga uti iyo mpemu sindayakiriye. Turi kumwe? Kiretse uje urwaye mubwira uti iyo mpemu sindayakiriye. Burya rero umuntu akubwiye ngo urarwaye, nakwitegereza kujya kubwira ngo urwaye indwara runaka, ucuremba ukavuga aho urwaye. Rero burya indwara iva mu muntu. Muriko murabona ngomvye kuvuga iki? Indwara iva mu bwoba bw'umuntu. Muriko murabona burya niyo waba urwaye ukagira ukwizera ukavuga uti umva urarwaye, ukavuga uti jewe singwaye naho urwaye, urakira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Erega turi kumwe
n'umugabo akomeye. Imana ishimwe. Hezekiya yatawe kwari kumwe n'umugabo akomeye. Haleluya. Yari yatawe neza kwari kumwe n'umugabo akomeye. Hariho umunsi umwe najyanye n'umusoda mukuru, twari tugiye mu rubanza, hanyuma bacanyicara iruhande yiwe kuko nije navuga ijambo uwo munsi. Nicaye iruhande yiwe tugeze kwibariye, nigeze kwibabwira mu masengesho, tugeze kwibariyeri naje bagira ngo naje ndari mwese ashimwe niyo gusa naje ndarimwo. Imana ishimwe. Hanyuma ababicara kuko twurukanye mu muduga, ababicara katwaricana. Yesu ashimwe cyane. Kuko nari kumwe n'umugabo ahambaye, uwo mugabo yamapeti yagegeta nanjye nacyo yagegeta naje ngiraje. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga twegamiye umugabo akomeye ni Yesu Kristo. Kuko twegamiye umugabo akomeye natwe turakomeye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo twegamiye umugabo akomeye, wegamiye umugabo akomeye arakubahisha. Yesu ashimwe. Ugomba kubahwa, egamira Yesu wawe, uhari na Yesu wawe. Hezekiya yegamiye Imana, yabanye n'Imana. Imana iramwubahisha imbere muvugishwa n'Imana, n'imbere y'ihanga ry'Imana. Haleluya. Mbere si ibyo gusa, yamwongera iminsi yo kubaho. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Niwakomeza kubaha Imana, izokongera iminsi yo kubaho. Satana guciriye icobo, Imana izogucira icyaha. Imana ihabwa icubahiro. Nukuvuga ngo uko dukunda Imana niko ikomeza kuba hafi yacu. Imana ishimwe cyane. Ngo muvuge ijambo nawe nkunda kuvuga kenshi, niyo niko ndavuga. Nukuvuga ngo ugeragejwe n'ubupfuye, turi kumwe n'ubupfuye, ibigeragezo birasanzwe biraza bikaguhingura, ariko muri ibyo bigeragezo ntukore icyaha. Turi kumwe, komeza kubaha Imana muri ibyo bigeragezo. Hezekiya yakomeje kubaha Imana no mu ndwara, arayisenga arwaye, ahindukira ku rusika ari muzima. Imana ihabwa icubahiro. Icyo ntabona neza, simbona ko Yesaya yasanze agihindukiriye ku rusika. Usomye neza ntabyubona, ariko Imana yaramutumye, kumbure yasanze avuze amina. Niko kumbure niko nibaza, niko twibaza. Cyahoze ati uku niko rahavuze mu bugwaneza, uku niko rahavuze ngo yagukijije kandi wongewe imyaka 15 yo kubaho. Haleluya. Mu bugwaneza, ijwi ry'Imana rivuga mu bugwaneza. Rega burya reka mbabwire, burya turabakoze Imana kandi mugabe z'Imana ziri muri twebwe. Hari Imana igucishamo, usenge ikimuhe gakira, abantu bakagenda baduza ibitugu agahambaye, ariko Imana niyo yakoreye muri wewe. Umaze gusenga avuga uti ndi umukozi w'imburakimazi, shigwa hejuru Mana yanje. Imana ihabwa icubahiro. Nariko nigisha iby'ingabire, hariho umukozi sinzi uko nokivuga, uyo muntu yari umuvugishwa, bavuga ko ari umuvugishwa, ariko bavuga ko ari umuvugishwa. Hanyuma sinzi abandi bagiye basengera aho hantu bavuga ngo batanga kuvuga mu ndimi, hanyuma batanga no kuvugishwa. Acahagu we na wewe unanena kwa lugha sawa mie, ngo uvuga mu ndimi kanje. Yarazi ko ari Imana ishobora gukoresha wenyine, yari yagize igihangange, ariko abakozi b'Imana ni benshi kandi Imana ikoresha ubigomba. Imana ihagurutsa ubigomba, Imana ivugisha ubigomba. Twashobora kwiyumvira tuti naka ni wafise ingabire, naka ni wafise ingabire, mugabo Imana igahagurutsa nari hari ukumva atanguye kuvuga mu ndimi, atanguye no kuvugishwa. Haleluya. Burya Imana yacu ni igitangaza. Hajya Imana iramutima uciye bugufi, hanyuma igatoranya umutima kugira ngo wari ukoresha. Ikikoresha uwo mutima nyine uciye bugufi. Imana ishimwe. Dawidi, muribuka ingene bazanye abavukanyi biwe bakazana imbere ya Samweli bakabahagarika, ariko Imana iciye muri Samweli iravuga ngo uwo bazana
imana ikavugisha Samweli ngo yasuwo, bakaza n'ubundi ngo yasuwo, bakaza n'ubundi we mugabo Isayi wewe yarazi ko Dawidi adakwiye kuba umwami, yabona ko Dawidi adakwiye kuba umwami kuko yaramusuzugura. Mbere icyatuma abona ko adakwiye kuba umwami cyari giki? Aha, urakoze cyane. Kimwe yari umuhererezi, hanyuma akaba n'umwungeri. Muriko murabyumva? Yari umwungeri. Aravuga ati ninamutangaze kuba umwami ndazondagira intama. Kuri Dawidi yama adigana n'amadubu n'intambwe akazinesha. Ninde muri aba bose azoshobora kurigana n'idubu n'intambwe? Sindanamuvuga. Mugabo Imana ibona kure. Haleluya. Ibona n'ibinyegejwe. Ibyo utazi Imana irabizi. Harya Isayi yarazi ko Samweli atazi ko hari undi asigaye inyuma, kandi nibyo nabyo yarazi. Mugabo Samweli aragira amakenga ati none ko bose batondetse imbere yanje bakaba batemewe n'Imana nibiki? Acabaza Isayi ati mbega mutama nta wundi asigaye inyuma? Isayi hariho ngo hasi akandi tejo kamaze kari hariya mu ntama ngo ngo ndakurahiye kurasibye ngonywe ntamubonye. Imana ishimwe cyane. Ntamubonye sibye ngonywe. Imana ihabwa icyubahiro. Baca bamuhamagaye bamuzanye Samweli akimubonye yumva ijwi ry'Imana ngo nuwonyene. Haleluya. Nuwonye ngo acafata rya hembe asuka amavuta arayuzuza acagenda. Abandi ukuba ari abantu basuka ko duke wewe acagenda aracunjurirako kugira ngo n'abantu bavyemere. Imana ishimwe. Haleluya. Dawidi ava ngaho ajejeta amavuta y'ubwami. Imana ishimwe cyane. Ajojota amavuta y'ubwami. Imana yamutoranije muri bene wabo bakomeye b'ibihangange. Ariko Dawidi umuhererezi, umwungere, aba umwami akuri mu bandi. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ukuntu Imana iraba. Waba ururimi rwa ukuntu Imana ikora. Hari ukuntu Imana iraba. Twebwe turaba nk'abantu b'abantu, amaso yacu n'ay'umwana w'umuntu, ariko Imana itandukanye n'umwana w'umuntu rwose. Haleluya. Imana ishimwe. Ntituze twame twiyumvira ngo ibyo dushaka ni Imana ishaka. Muriko muranyumvire gusozera. Ibyo nshaka si Imana ishaka. Kiretse bihwanye n'ubukombe bw'Imana. Ndashobora kuba nshaka ibintu kanaka, mugabo Imana ikaza ikabihindura. Ariko inzira yose Imana yocamo ibihinduye yakire, kuko inzira y'Imana ica kure irazunguruka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngomba ndakubwire rero, Yesaya yavuze ngo urapfa. Amen. Mvuze nti ame kuko yatumwe n'Imana. Muriko murabyumva? Yaba yari yitumye sinavuga ngo amen. Yatumwe n'Imana. Mugabo Imana irabona ko naho yaritumye kuri Hezekiya, yitumye sa kuri Hezekiya ko akwiye gupfa, Imana iravuga iti kubwo amasengesho ya Hezekiya ndabihinduye. Nta kindi gihindura umugambi w'Imana cyangwa icyo Imana yagaye ku bantu. Okay, reka cyo tuvugana gutya. Kenshi Imana hari aho yiyumvira kurimbura ibihugu kera, mugabo beciye bugufi yakihana, Imana ikabasubiza ku mbabazi zayo. Imana ishimwe cyane. Icyo ni ikintu cya mbere gituma Imana ihindura ibyo yagabiye, kwihana. Ikindi cya kabiri, umutima umenetse n'amasengesho ahimbara Imana. Haleluya. Kwa umutima w'Imana cyo nagombye kuvuga. Ngoma nyesozerera ngaha. Birashoboka ko hari amajwi menshi aca hirya yawe akuvuga ko bakubwira ngo wewe ntacyo uzovamo.
mubwira uti niba uvuze ko atacu uzovamo niba atacu uzovamo kuko mfise Imana yanje. Abigeme bari gahani bangahe ngoma nabwirira ijambo. Birashoboka ko ushobora kubwira ati wewe uri kurakura washaje ntuzorongorwa. Mubwira uti jewe senga Imana kandi Imana iranzi. Yesu ashimwe cyane. Uti Imana yaranteguriye nta kanwa kavuma umwana w'Imana kuko nawe uvuma uw'Imana itavumye. Turi kumwe igitondo bivuze gutyo ngo ndarivuge ndarisubire. Umuntu yakubwira ngo uzopfa gutyo uramwita igese izopfa gutyo ni uzopfa gutyo. Turi kumwe mwana we uzobaho ntuzopfa kugira ngo uze wabamaze ishimwe ry'Imana. Amen. Kandi ngomara kugendera ijambo rikurikira niwakomeza kubaha Imana ukagendera mu by'Imana igomba uzoba igikoresho. No kuvuga ngo Imana iguhaye izoguha ububasha bwo gusenda impwemu mbi nkuko nayo yagukijije. Amen. Komeza kubaha Imana nimukemere abantu babatura ko bitari byiza. Wewe bemaze icyo Yesu yabwiye Herode ngo genda mubwire iyo mbwebwe. Siko yabwiye arumwa ngo genda mubwire iyo mbwebwe. Nukuvuga ngo umuntu yatura bitari byo akavuga ko bana b'Imana Yesu yabwiranije n'imbwebwe. Nukuvuga twebwe reka twubaha Imana kugira ngo Imana ikomeze kutwubahisha. Haleluya. Haleluya. Ngo mbabwire imbere yuko soze hagarara agakiza wahawe. Amen. Hagarara ingabire wahawe. Amen. Hagarara iby'Imana yashyize muri wewe kugira ngo urinde icyo byanduza hanyuma igihe kigeze ukore. Yesu ashimwe. Mbega uw'Imana yahagaritse nde yo mugarira. Turi kumwe ndiko ndaraba ibikorwa Imana iri kuyakora hirya no hino ndatangara je ubwanje ukuntu bariko barantumira hirya no hino birantangaza. Ariko nimwibagire ko hari igihe umuntu amara igihe ari mu gacerere. Ibyo nimubyibagire. Hari igihe umara ngaho ukamara igihe usenga n'utwosozi ntidukoroke. Ibyo nimurabibona. Ukamara igihe uri ngaho ukazorandira gutumira kuvuga ijambo ry'Imana ukabura. Ukazomara igihe uri ngaho no gucunga cy'amasengesho kandi ko gushyira kuri program jewe narahinda nta muntu zo kwigira saa mu mwanya kuvuga ijambo ry'Imana kuko mba ndiko ndironderera. Iki nakirahiye kabisa. Nimba nahamagawe n'Imana sizokwigira ngenda gusaba pastor ngo mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Sizokwigira njya gusaba ahantu mwishengero kanaga mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Hano nagiye kuramutsa umuntu ugiye kuraba umuntu hari mu kinama mwishengero rimwe ninjiye bamprotokora nk'umutegetsi. Nshitse hano umuntu umwe mbona batabubwirana mbona bikora cyane cyane kwa pastor ararunguruka umupastor mukuru w'iryo shengero arungurutse ngo muzane hari imbere. Abari barindiriye umuvugabutumwa ava hanze baramurindira iminsi 2 baramubura n'uwo musore kimurindiriye. Ngiyo satani yageze bakimurindiriye zanumva ngo burige burya niwe Imana yateguye. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana yagutoranije igikorwa nta n'umwe guhagarara imbere nawe batakunze Imana yagukoresha. Imana ishimwe cyane. Burige burya niwe muriteguye none nigenda maniteguye. Uyo munsi naravuze kandi bashaye yabaye Imana kwe basindwa cyambira wewe ngo wasenze Imana y'umuntu shengero nta numwe ashobora kuza batamuzi ngo rivuye mu butumwa. Nawe yitangaza kandi ntibasuye no kuntumira. Ariko umunsi bantumiye zo kugenda nabonye igaza cima numva ndiko ndababwira nitukiyerekana twebwe twishire hejuru tureke Imana barishigwa hejuru. Yesaya bishoboka ko akigenda kubwira Hezekiya yobagiye ati uko niko horahavuze ngo tegura ijya mu rugo rwawe ugiye gupfa. Hezekiya ntiyamwishuye mwabyumvise ntiyamwishuye cyahirukira kwisiga ati Imana yo mu ijuru ibuka ibikorwa nakoze unkize indwara ibuka ibyo nagukoreye. Imana cyahindura ibyo yavuze. Imana ishimwe. Haleluya.
ikindi Imana yamirondera no guca bugufi. Tugira imitima iciye bugufi, imitima yubaha Imana, imitima ikunda Imana. Haleluya. Kandi Imana igushize hejuru. Turi kumwe ngaha mu nyumve bakozi b'Imana, abanyamahanga b'Imana, abasenzi. Ukabona Imana igushize hejuru, uraca bugufi, uvuga uti Imana shirwa hejuru. Ukabona Imana igukoresheje ikintu kanaka, uravuga uti Imana habwa icubahiro. Yesu abahezagire. Amen. 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 Ndarangije.